Abato abakuru usanga ico kintu bacifuza bagikenera muri iki gisagara ca Bujumbura cyose na hantu ushobora gusanga ibintu vyiza nk'ibi ntahari ushobora gusanga utuntu twiza nk'utu oya ntaho nditonda nkazana ivya mbere vyiza ku buryo n'umusirimu wari we wese ava ngaha arosa akantu keza. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Amahoro bakunzi ba televiziyo Tanganyika, kaze mu kiganiro nyereka. Ni kiganiro misi yose muzora mukurikirana kuri televiziyo Tanganyika. Nca kiganiro nyene mukunda gushikirizwa na Toto. Uyu munsi twabazaniye umudandaza adandariza mu gisagara ca Bujumbura, adandaza utuntu twiza cyane dutesa duteye igomwe. Muze ndabereke. Amahoro umeze neza? Ego turi kuri televiziyo Tanganyika. Mworamutsa abakunzi ba televiziyo Tanganyika. Bakunzi ba televiziyo Tanganyika ndabaramukije mwese. Bakunzi ba televiziyo Tanganyika, uyu n'umudandaza umwe mu gisagara ca Bujumbura adandaza utuntu tumeze neza cyane gose. Ndazi ni wabandanye iki kiganiro kakiraba kuva ku ntango gushaka kuherezo uraza kuryoherwa. Umudandaza mwiza. Abakunzi ba televiziyo Tanganyika ntibakuzi, nibazi izina ryawe, nibazi ivyo ukora muri make, urashaka kwidondora ukabibwira. Je ku kazira kanje nitwa Anita Niyima, Mama Jessica, Mama Julio, Imana yarangiriye neza ku banzi bose yambu. Mama Jessica, je nako ndarengana hano mpita ngaho muri ville, mbona utuntu twiza duteye igomwe, numva umenga noza kukubaza udubiciro utu tuntu tumeze gute. Tubwire sha abakiriya bacu baryoherwe. Turadandaza utuntu twiza cyane kandi kuri bose, guhera ku mwana mutoya gushika ku muntu akuze, bose ivy'iwabo birahari. Turafise utujue tw'abana bakiri bato, turafise nyene utudutenge bana kenyeye tw'abantu bakiri bato bagenda ku ma plage, wibereye muhira uri umumama ukagakenyera akabara akantu keza cyane gatanga amahoro. Turafise n'ubutambara bwo kwifuka mu gihe hari klima y'imbeho, hari imbeho ukifuka. Baba mami bamwe baruguru baba bashaka ibintu bibasusuruta byose birahari. Ego n'imijitandiyo y'abamizirima, ibitenge, ibirato nivyo. Bakobwa ba mama ba mami abana ntimucikwe no kwa Mama Jessica. Nanje ndabizi ndaza kuva nganguze agatenge agatambara kugira ngo nzoze ndagirane nzoze ndabegwa mu mutwe. None Mama Jessica, kubera iki wahisemo kudandaza dutambara ukabigira specialite yawe kandi nkano hanze hari ibintu byinshi uri gukora? Nivyo nabonye binteza imbere, niwo mwuga nahisemwo kubera abato abakuru usanga ico kintu bacifuza bagikenera. Cansanga nico nkwiye kugira umwuga wanje, niyo mpamvu nahisemo kubidandaza. Niye specialite ufise usumbije abandi? Yo irahari cyane kubera muri iki gisagara ca Bujumbura cyose na hantu ushobora gusanga ibintu vyiza nk'ibi ntahari. Ushobora gusanga utuntu twiza nk'utu. Oya ntaho nditonda nkazana ivya mbere vyiza ku buryo n'umusirimu wari we wese ava ngaha arosa akantu keza. Abakobwa mwavyumvise, nahandi na hantu na hamwe woronka agatambara keza, agatenge keza, agatandiyo keza. None ukora ubuntu burambara n'aba Pentecote n'abamizima barabwambara camwe nubwo kwiryohera gusa? Tumenye style iyo twijana. Yo bose abamizima ivy'iwabo birahari, imijitandiyo, abakizwa ba Pentecote birahari, ututambara two gufunga, abapapa, amashapo, abadada bakunda kwiryohera ku mashapo y'amabele. Nukuri kira muntu wese aje ngaha ntashobora kuva ngaha atanshoreye. Amashesheti vyose nukuri birahari, ahubwo kaze n'abatari bahazi naha kwa Mama Julio Nadia Peanut Butter. Ndagutahije urahawe ikaze ngahanye kudutandiyo tugiza tumeze neza kwa Mama Julio. Mama Julio ahantu nibahazi benshi, uradi mu gisagara ca Bujumbura ni kinini. Babwire adresse antuka abakiriya bawe n'abandi bazoza kukuraba kuri televiziyo Tanganyika bazomenya aho bakubonera. Adresse yanje
uraza ugeze kuri izi zikata zigenda mu Kanyosha ucuraba ikibanza gitumberanye n'akabare ko mu Gatoki k'aka etage aho nyene ucumbona niyo adresse yanje nkunda guha abakiriya banje kubera aka kabare ko mu Gatoki abantu benshi barahazi rero uhahagaze ugacuraba nukuri turatumberanye amaso ku yandi cyanye kubazi restaurant Novita ndimande yaho ucubona ahantu hari bijuwe ibitambara nk'ibinambaye bimwe abajene baharaye ucuhahora noneho harisa kubera hari ibintu vyiza cyane n'ukuri harisa akantu ko kumva ko hisa niko kandi kantu kanyereka nico gituma iki kiganiro twakise nyereka kuko batwereka ikintu utasanzwe uronka aho handi Jesse no kubesha ubutambara nsanze ngahanye sibwa undi bwozo yivumbi oya sibwa bwana merci tudondagurire ibintu dandaza kugira ngo abakunzi ba televiziyo Tanganyika n'abakiriya babashasha ugiye kuronka ubu kuko iki kiganiro kizakurabwa n'abantu benshi cyane gose tudondagurire ibintu dandaza kugira ngo nibazozimire nibaza kukuraba dadandaza jouer z'abana amashapo y'abapapa amashapo y'abahumure zimwe batanga mu madote nziza ziyemera ndadandaza udutambara two gufunga kubakizwa ndadandaza imijitandiyo ku bayisilamu ndadandaza amabele amashesheti ibirato ibitenge udutenge two kuri plage byose nivyo tudadariza hano karibu ibipupe bimwe binini ya vya binunusi basha bamwe bavuga ngo mbe basha binunusi vyarabuze kwa mama Julio birahari vyiza cyane gose karibu murahawe ikaze cyane kwa mama Jessica kwa mama Julio kwa Anita yababwiye n'ibintu ko birimwo amashapo n'ibindi bitandukanye guhera ubu nimuzosubire kuzimira nimuzosubire guhomba mama Jessica abakunzi ba televiziyo Tanganyika bariko baragukurikirana urafise kubashimira ako mbere yuko bashimira babwira kanimero ka telefone kugira ngo nibazo baba muhira utarashika bazobanza gutelefone nimero yanje ni 62 035 242 ndasubiramwo nimero yanje 62 035 242 bakunzi ba televiziyo Tanganyika ngakoze kutugendera imani bahezagire murakoze mama Jessica reka tugushimire ndabashimiye nawe wakoze cyane gose namwe mwakoze abakoze televiziyo Tanganyika murakoze cyane kudukurikirana ku kiganiro ca nyereka nawe niba ushaka kwerekana ibintu vyawe canga kuri televiziyo Tanganyika turashimiye abakunzi mwama mudukurikirana miss yose uko bukeye nuko bwije mugira ama like ama subscribe ama share nukuri muri abakunzi bacu bo ku mutima tutibagiye ku bufatanye bwa US Media Technology hamwe na Amaria Lux Hotel mugira aho muba mwubahiwe ciao ciao Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.